Ije Imana idapfa, Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana ikora neza, Imana ihora ari umwizigirwa ibihe byose. Twebwe ngo nubwo naho tutaba bizigirwa yo ihora ari umwizigirwa. Mana turagushimira kuko iyo tutagutaye wowe ntuduta, utuguma hafi. Abakwizigiye inyonga zawe zibagumako, abakwizigiye biyobora mu nkombe zishasha, abakwizigiye bakorwa n'isoni. Natwe turi hano nk'umuryango duserukiye n'abandi nk'umuryango, turakwiragije imbere y'uko iki gikorwa cya nyuma gikorwa. Turakwiragije twebwe tukiriho, twebwe tukiri bazima, turakwiragije uzubane natwe, utuduhe guhagarara nk'abagabo bamwe Bibiliya ivuga,
uduhe guhagarara muri wewe, tuze dushishikare kukubaha no kukubahisha mu kubaho kwacu, mu nyifato zacu, jewe aba bana bose twese hamwe tuzoshishikare kukubahisha, kugira ngo bize bigaragare yuko nyakwigendera yadusigiye iragi ryiza, iragi ryo kwifata neza, ryo kubana neza n'abantu, ryo kutagaragaza umubabaro afise, yari yuzuye ukwihangana. Natwe umunsi twageze muri wa mwonga w'amarira turasenga kugira ngo tuzoduhe kwihangana, kuko niryo ragi adusigiye. Nitwagera muri urya mwonga w'amarira tuzoduhe gusenga, kuko gusenga nabyo nyine n'iragi adusigiye. Ibibazo byaramugwirana agapfukama agasenga, yabona ibitagenda neza ari iby'igihugu agapfukama agasenga. Na twebwe nitwagera muri urya mwonga witwa amarira uzodushoboze gusenga, kuko gusenga gukingura ijuru, gusenga Imana irumva igakora. Uhoraho nitwasenga nabizi neza ko tuzowuhindura, twebwe nyene uwo mwonga tuzowuhindura umwonga w'amariba, ni ukuvuga ngo umwonga w'umunezero. Ibyari bibabaje bihinduka umunezero, birashoboka iyo dushimye muri byose. Kubw'ibyo rero urabana natwe, urabana nabo bakiriko bariga amashuri, urabana nabo abayaheje, turabana nabo mu buzima bw'akazi ka misi yose. Nanje urabana nanje mu kubaho kwanje, nditeze ndi kumwe nawe, ntawe nzokoza isoni. Ndi kumwe nawe ndazi ko nzohagarara ku maguru abiri nkore igikorwa cyawe nk'uko wakinjeje, hanyuma rero abana indero twahora tubaha turi kumwe na nyakwigendera, ndabizi neza ko uzoshoboza kubandanya kuyibaha, tugahagarara nk'umuryango w'iteka, utamara amaza n'abari ku butegetsi, utamara amazi inshuti n'abagenzi, utamara amazi ababanyi, utamara amazi abatuzi bose. Ndavyizigiye. Uhoraho ikiganza cyawe cy'ubushobozi kize kibane natwe mu murango no mw'ijoro, uko bukeye uko bwije. Kandi turisengeye, jewe ubwanje ndisengeye, aba bana ndabasengeye, umuryango wose ndawusengeye, uzoduhe kurangiza neza. Nyakwigendera yarangije neza, natwe tuze twame twifuza nk'uko tuze twame twifuza kugira iherezo ryiza. Bizobe isengesho ryacu ry'ibihe byose kugira iherezo ryiza. Ariko usengeye n'abarundi bose ngo bagendere bagirire neza. Ndagushimiye yuko inyuma ya Eliya hari Elisa, inyuma ya Mose hari Yosuwa. Uhoraho inyuma ya Dawidi habaye Salomo. Mu majambo make ndagushimira ko inyuma ya Nkurunziza hazobaho abandi ba Nkurunziza uhagurukije, akanatsinda yaranagusigiye Yosuwa. Rero turagushimiye yuko nabo uzobana nabo ukabagirira neza, ukabashoboza muri byose. Ibikorwa yakoze uradushoboza, bidoragiye natwe tubigenderemo nk'abarundi uzokoze. Abarundi bahora bamuyoboka bamushigikira, urabashoboza kuyoboka no gushigikira Samuragwa yasize, kuko nawe nyene yashobozwa kuko afise abamufasha amaboko. Urabahagurutsa kugira ngo bafate amaboko Samuragwa babandanye kugenda neza. Turagushimiye rero kuri uyu mugirwa wa nyuma, n'ubuntu tugiriye kubona iki gikorwa gikoretse. Hari abapfishije ntibahamba, natwe hari abo twapfishije ntitwahamba. Turagushimiye rero kuri iki gikorwa gikoretse, n'ubihere bw'icyubahiro. Badushigikiye kuva mu gatondo gushikiye isaha, bahezagire n'igihugu cyose, ibihe amahoro, ibihe umutekano, ibihe muri impande zose. Icyubahiro n'ishimwe uhoraho nyene n'ingabo bibandanye kuba ibyawe ubu n'ibihe bitazoshira, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen.